him. Nezerewe ko menye gose Yesu kwa rumukiza wanje niwe yancungu jamaraso dihana mvuku wa kabiri yambwiye Dihananize karangiza ibyo ndirimba n'ibyo mvuga shimumukizi iminsi yose yambwiye ko n'umunyabyaha dihananize Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Reka tuzamure ibiganza twicubahira Imana. Let's give God honor with our hands. Kuko ntitwari tubikwiye kugira ngo tubone umunsi mwiza uno munsi. Because we did not deserve to see a great day of today. N'ubuntu wagiriwe. It is a grace. N'ubuntu nagiriwe. It was a grace for me. Mu ncamake n'ubuntu twagiriwe. It was a grace for all of us. Hariho abatashoboye kubona izuba mu gitondo cy'uno munsi. So many did not see the sun of this morning. Ariko wewe nanje ntaco twatanze. But you and I, we did not offer anything. N'urukundo Imana ifise kuri twe. It is the love God has to offer Hallelujah. us. Hallelujah. Reka rero dukomere iyo Mana yacu Let's applause to our God. Ku rukundo idukunda. Because of the love He loves us. Tutagiye gufata umwanya muremure. Without taking a long time. Nta mwanya mwinshi tugiye kumara hano. We won't use a long time. Tugiye gufata kanya gatoyi cyane. We're going to use a very short time. Kugira ngo twibukanye amajambo y'Imana. So we can remind each other the words of God. Twama twumvise amajambo y'Imana buri gihe. We always hear the words of God. Ariko uko tuyumva aza ari masha kuri twe. But the way we hear them, they come new to us. Niyo mpamvu ijambo y'Imana ryama rihinduka. That is why the words of God always change. Nubwo twosoma igice kimwe no munsi. Even if we read one verse, and then tomorrow we read the same verse, biza bitandukanye. it always come different. Kuko mpwemu w'Imana atanga ugutandukanye. Because the Spirit of God gives in different ways. Hallelujah. Ijambo ry'uno munsi tugenda kuvugana. The words of God we're going to talk about today. Ni jambo rivuga umwidegemvyo muri Kristo. It is the word of God says the freedom in Jesus. Umwidegemvyo muri Kristo. The freedom in Christ. Iyo tuvuze umwidegemvyo kuri wewe utahuriki. When we say freedom, what do you understand? Iyo tuvuze umwidegemvyo, when we say freedom, ni mu gihe hariho ibintu kanaka bikubuza gukora ikintu. Sometimes there are some things that are stopping you from doing something. Ico kintu ukabugishaka kugikora. And you want to do that thing so bad. Ariko hakaba hari ikindi kintu kikubuza kutagikora. But there is other thing that is stopping you from doing it. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Nk'akarorero iyo tuvuze abantu bari mu gasho. For example, when we say those who are in jail, ntabwo bafise umwidegemvyo. they don't have a freedom. Baryama ku mwanya. They go to bed on time. Bajya ku masaha. They eat on time. Boga ku mwanya. They shower on time. Kya kintu cyabo cyose gifite ukuntu gikontororwa. Everything he has the way it's done. Hari uwundi muntu agikontorora. There is other person who controls it. Ariko twebwe tutari muri uwo mwanya. But us who are not in that moment, ntawe dukontorera amasaha yo kufungura. No one always check the time for lunch. Ntawe dukontorera amasaha yo koga. No one tells you the time to take a shower. Nawe ugomba ukamara ijoro ryose utaryamye. Even if you spend the whole night without sleeping, ni ivyawe. It is on you. N'umwidegemvyo. It is a freedom. Hallelujah. Hallelujah. Iyo tugiye kuvuga rero amajambo y'umwidegemvyo, when we talk about the words of freedom, ngomba dutahurana gukurikira. I want us to understand each other as a follow. Muri Yesu, in Jesus, turavuga ko dufise umwidegemvyo. We say we have freedom.
ariko abantu benshi But many people, baciye bafata uwo mwidegemvyo they took that freedom bawugira icitwazo and then make it as an excuse. mu kugira ico citwazo uwo mwidegemvyo To make an excuse in that freedom, bituma badahinduka it caused them to not change. ntibahinduka mu gakiza They don't change in salvation. baguma bitwaza ngo Yesu yarabambwe They said that God was crucified. Yesu yaradupfiriye Jesus died for us. ariko kugira batere intambuko imwe bagenda But ahandi for them to take a step to go somewhere else, kubera bagumye mu mwidegemvyo mwinshi because they stayed in so wa much freedom, mwidegemvyo uguma ubatwara ahandi hantu that freedom is taking them at different places. tuko turatahurana Are we understanding one another? umwidegemvyo ni mwiza A freedom is great ariko thing. iyo ubaye mwinshi mu rundi ruhande But when it's too much on the other utubera side, kuba mubi it becomes bad for us. suko nyene bimeze Isn't that how it is? wamaze kubona mu rugo iyo ufashe umwana ukamuha umwidegemvyo You muremure see, at home, when you give your child a freedom, aca atora n'isahani akicaramo they'll take a plate and sit in it. ahejeje kurya akagenda akicaramo When kubera they iki? finish to eat, they'll sit in it. umwidegemvyo warabaye mwinshi Because the nubwo akora freedom is ivyo overflowing. nta na kimwe umuvyeyi amugira And then a parent will not do anything. abantu rero natwe Our people as well, twagize umwidegemvyo mwinshi we got so much freedom. tufata ko Yesu yabambwe nivyo We took that Jesus was crucified umwidegemvyo true. yatuzaniye The freedom that he brought tuca us, tuwufata nk'ibisanzwe we took it as a simple thing. reka rero ndabasigurira impamvu umwidegemvyo Yesu yatuzaniye uwo mwidegemvyo I'm going to explain why Jesus brought kugira that ngo freedom. mutahure umwidegemvyo dufise n'umwidegemvyo Yesu So you yatuzaniye can understand the freedom we have that Jesus brought ni us. ukuvuga Yesu ataraza ku isi Before Jesus coming to this earth, iyo ucumuye when you commit a sin, byasaba ko hari bimazi kanaka bisaba it kutanga was a must for you to offer kugira ngo sacrifices. ugende uha abaherezi So you can give the pastors, abaherezi nabo bagushikanira ivyo bimazi and ku pastor Mana will go and offer the ni sacrifices to ukuvuga ivyo God. bimazi vyawe bitemewe When your sacrifices will not be accepted, ntiwabuhariwe that means you were not forgiven. kandi vyasaba ko n'umuherezi agiye guhereza ico So kimazi it was also a must bisaba for ko aba the yiyejeje vy'ukuri a pastor ameze to go offer neza the sacrifice will be cleansed truly. umva nawe iyo agiye hariya nta mwidegemvyo yari afise That means if he goes there, he will not have freedom. ariko Yesu amaze kuza But when Jesus came, agapfa akabambwa he died and he was crucified, yatuzaniye he umwidegemvyo brought us freedom. yaravuze ngo vyose He birarangiye said that everything is over. vyose birarangiye Everything is over. vya bimazi twahora dutanga All the sacrifices za we nka used to twahora offer, dutanga the cows we used to offer, babaherezi bahora bapfira the hariya pastor will be dying mu there cumba c'ahera in the holy room. ivyo birarangiye Everything was over. igitambara cari gikingiriye ahera hahera A fabric that was protecting the holy gitantamukamwo places, kubiri it was ripped into kugira ngo half, natwe tubone kwishikira so we can go there for our own, on our Hallelujah. own. Hallelujah. aho rero niho abantu twatereye That's where we have lost. kubera iki twishikira kugira ngo twihane We go for our own so we can repent. ntidutwara vya bimazi We don't take the sacrifices. iyo bija kuba bikiriho If it was still to be ubu ngira existing, ngo nta nka ziba ziriho kubera ivyaha I biriho believe ubu there will not be any birarenze. cow existing nta gikoko na anymore. kimwe kiba kikiriho I believe there will be no Byose biba animal vyaragiye. existing. Everything will be dead. abantu ducumura cyane Because we commit ariko so much kubera sins. umwidegemvyo Yesu But yatuzaniye because the freedom that Jesus brought to us, igitambara cyari gikingiriye ahera the fabric that kigatangamuka was protecting the holy place was ripped. ubu turishikira And now we can get there on our own. none ku ruhande rw'iwawe On your side, mbe urishikira do you really go there for yourself? umwidegemvyo Yesu yakuzaniye wawakiye nk'uko yawukuzaniye Did you receive the freedom that Jesus brought to you as he gave it to uwo you? mwidegemvyo yatuzaniye ni kugira ngo twihane The freedom he brought to us is for us to repent. twihane To repent. ariko kubera umwidegemvyo dufise rero But because the freedom that we have, byarananiranye ko twihana it is impossible for us to kamere repent. y'umubiri ikivyuka The desire of a flesh igaterana will na get wa up. mwidegemvyo And it will combine with the tukaca with twicara the mu masahani freedom. duhejeje And then we'll kuriramo sit in the place that we just nta finished n'umwe eating. adukubita No one hit us. reka tuje kumva ijambo ry'Imana Let's hear the words of God. kadusabe badusomere I'm going to ask tuza gusaba them to read for us. mushinga ntahe Damien We'll ask Sir adufashe Damien gusoma mu gitabo c'abigaratiya to read in the book of Galatians. abigaratiya 5 dusoma umurongo umwe gusa tuce guheza. Galatians chapter 5, we'll read one verse. umurongo wa mbere gusa Just first verse. mu bigaratiya igice ca 5 abigaratiya igice cya gatanu murongo wa mbere nimero za Bibiliya y'Ikirundi amajana 215.
umurongo wa mbere avuga ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo nuko muhagarare mushikamye ntimukongere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuja. Amen. 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 Ngo Kristo yatugobotoye he? Christ set us free. Yatugobotoye mu buja. He set us free from slavery. Emuvye nawe wodusomera mu Kinyarwanda gato twumvirize. You can read in Rwandese, maybe it's different. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Amen. Ububata n'ubuja. Slavery. Hallelujah. Hallelujah. Kristo yatuzaniye umwidegemvyo. Christ brought us freedom. Ariko abantu benshi nitwakiye wa mwidegemvyo. But so many of us did not receive the freedom. Twisubiza hamwe yadukura. We keep taking ourselves back where he got us from. Kubera kino dufise umwidegemvyo ariko tukaguma twisubiza mu gasho kandi. Why do we have a freedom and then we keep taking ourselves back into prison? Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Tuve mu buja. Let's leave slavery. Umwidegemvyo wacu ntubucitwazo. Let now our freedom be our excuses. Kubera umwidegemvyo mwinshi bituma tutihana. Because of so much freedom, it causes us to now repent. Ubutumwa buvugwa iminsi yose. They preach every day. Ariko kwihana bikananirana. But it is impossible to repent. Umwidegemvyo mwinshi. Because of so much freedom. Bibiliya tubwira ngo The Bible tells us mwahamagariwe umwidegemvyo. you were called in freedom. Kubw'ivyo mugendere muri mpwemu. For that, walk into our spirit. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Kubw'ivyo rero bantu b'Imana. For that, our people of God. Tugabanye umwidegemvyo. Let's reduce the freedom. Ntidutwara umwidegemvyo ngo tuce tuwuteranya na kamere z'umubiri. Let's now combine freedom and the desire of the flesh. Ariko reka dufate umwidegemvyo dufise. But let's take the freedom we have tuwuteranye na kamere n'ivyo mpwemu agomba. and combine with what the Spirit wants. Ivyamwa vya mpwemu. At the fruits of the Spirit. Tumaze kubigendera ivyo. Once we walk by those, nta kabuza tuzoguma mu mwidegemvyo w'Imana. it is a must we will stay in the freedom of God. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Kuko nimba ugomba kuba umukristo w'ukuri. If you want to be a true Christian, nube umukristo koko. be a true Christian. Ba umukristo koko. Become a true Christian. Muri wewe wibwire ngo. In you tell yourself. Hallelujah. Hallelujah. Muri wewe wibwire ko. In you tell yourself. Birahagije. It is enough. Birahagije. It is enough. Gutonda mu rusengero. To come in the church. Ugataha uko waje. And go back as you came. Kubera umwidegemvyo. Because of the freedom. Muri wewe wibwire ngo. In you tell yourself. Birahagije. It is enough. Birahagije. It is enough. Kugira amajambo menshi yo gusenga. To have so many words of praying. Ariko udafise ijambo ry'Imana muri wewe. Without having the words of God in Kubera you. umwidegemvyo. Because of the freedom. Hallelujah. Hallelujah. Duhagarare mu kuri. Let's stand in truth. Umwidegemvyo wacu ntube icitwazo. Let not make our freedom be our excuses. Niduteranye umwidegemvyo wacu. Let's not combine our freedom and the desire of the flesh. Bizodutuma tuguma mu buretwa. It will cause us to stay in Canke mu bubata. in slavery. Uko babivuze. Tuve mu bubata. Let's leave Tuje mu slavery mwidegemvyo. and go into freedom. Abumvise amajambo y'Imana mwese Those who Imana have ibahezagire. heard those words, God bless.